twahereye mu karere k'ubuvuzi ka Buhiga catungururiza mu karere k'ubuvuzi ka Nyabikere. Ubure bubiri rero bw'ubuvuzi bugize intara nziza ya Karusi, aho nk'uko twabikoze mu zindi ntara twaje gushigikira igikorwa ciza c'iteka c'abanyakiyago bose bakorera mu ntara ya Karusi. Twabikoze ku izina rya leta kugira ngo mwarabonye tuje mu zindi ntara, namwe rero twabibagiye, mwebwe mubaye hagati mugabo murabambere kubera yuko turavye ikintu ca mbere dushima muri no ntara ni ingene abajeje intwaro bakorana neza ibisata byose harimo igisata c'amagara y'abantu. Naco gituma rero twaje gutera intege abaremesha kiyago, tubazanira amakinga ashika 520 arenga, ukuvuga yuko umutumba wose n'agacimbiri sukorine abaremesha kiyago bahari kandi bariko barafasha abene igihugu. Twabizanye rero kugira ngo bibafashe. Murazi ko mwese twabashize mu migwi mu association. Iyo mukoze mufashije umwene igihugu yagize ingorane mukamushikana kwa muganga, iyo muri ko muravura abana bari munsi y'imyaka 5 ingwara za malaria, musonga, inkorora, muri ko murafasha leta, ko murafasha ubushikiranganje bw'amagara y'abantu. Ikintu citeka ko mwitorewe n'abene igihugu. Ibyo rero tubahaye kugira ngo namwe tubasahirize mushobore gukora muroraniwe mworohewe. Ubu rero turiko turabikora mu gihugu cose, dushaka yuko ubushikiranganje bwegera abene igihugu biciye kuri mwebwe. Ukuvuga iyo mwakoze muratanga raporo ku mavuriro abegereye, hanyuma raporo zanyu zigashika, hariho agashiruka bute murongera mu mugwi muri association kazobafasha kwikenura sagahembo mugano kugira ngo leta ibereke yuko ishima ivyo mukora. Amagara y'abakenyezi n'ububondo yifashe neza kubera amatwahuririza n'isi yose. Bimwe nk'aka bakinagora ndakifasha batabanyunguza ngiye kwivurira. Nuko abindi bikoresho navyo noba niho ndagendera mu mihana. Ameri cyangwa bahanga none abeshe baciye dufatiraho ko nyakubahwa Matari yabivuze, turaraba inyubako ahaye Nyabikere. Murazi yuko inyubako z'akarere k'ubuvuzi zitaraboneka, baturashima ibikorwa bigeze, dushimira na leta mvyeyi, leta nkozi, kuko iyo tudodeye tubavuga ati nyabona hari ivuriro ritarubakwa baratwishura neza, kandi murazi ko leta ibakunda cyane abanyakarusi. Rero ziriya nyubako ubikarabikora ya bloke twabonye yuko mu mezi 2 izoba yashoboye kuzura. Twaje dutanguriraho tukubaka n'izindi bloke 3 kugira ngo mu mwaka uza aya mango ibitaro by'Inyabikere bizoba by'akarere by'Inyabikere bizoba bikora.